Nyuma y'aho umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba badashikana imyaka 20 bakina urukino rw'umupira w'amaguru batsindiwe n'igihugu c'u Buganda ibitsindo 4-1 mu nkino za Sekafa, n'abakuru babo bare batsinzwe mu nkino zo kurondera itike yo kuzitabira inkino za Afrika ibitsindo 4-1 nyene n'igihugu ca Burkina Faso. Urukino rwatangujwemwo abakinyi batari bake basa n'abashasha mu mugwi nserukiragihugu. Inyuma y'urwo rukino abicishije ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi rwa Instagram, umukinyi Yusufu Ndayishimiye yarakeje bagenzi we kuko ngo batanze ico bafise, ariko acavuga ko umupira w'amaguru utandukanye n'umuziki kuko watamba ubishaka wese, ariko ngo umupira w'amaguru haza ubishoboye kandi ngo Uburundi kugira bushike kure mu mahiganwa akomeye bisaba ko hajamwo uburyo n'ubunyamwuga. Ivyo akaba bishikirije inyuma y'ivyashikirijwe n'abandi bakinyi batandukanye nka Mohamed Amis na Saido Berahino. Urukino rwo gusubiriza bakazorukina kuri uyu w'Imana mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Umupira w'amaboko wa basketball ihiganwa ryitiriwe incungu rizotangura ku njuru igira 8 kuri uyu w'Imana ku kibuga ca Departement. Urukino rwa mbere rukazohuza umugwi wa Remesha hamwe n'umugwi wa Tigers, nayo urugira kabiri ruhuza umugwi wa Dinamo ndetse na Rezipo. Umugwi wa Rezipo waje gusubirira umugwi w'Urunani ko bazaba bari mu nkino mpuzamakungu. Turangirize amakuru yacu mu yavugwa mu makungu, aho umukinyi rurangiranwa mu nkino za tennis Rafael Nadal akomoka mu gihugu ca Espagne yarayamenyesheje ko inyuma y'ihiganwa rya Davis Cup mu kwezi kwa 11 azocahagarika amahiganwa. Uwo mukinyi w'imyaka 38 yarabiciye biracika, akaba amaze gutahukana ubushimwe bugera kuri 92 harimwo n'imidari 2 y'inzahabu yatahukanye mu nkino za Jeux Olympiques.